ekipe Osasuna rukino vuga ngo ruza kuba ruriko rabera kuri Santiago Bernabeu kibuga novuga ngo tino ekipe yitwa Real Madrid n'urukino ruza guhuza ino migwi ishika kuri ibiri wanashaka yose uravye wanashaka no mu nkino zabo ziherutse ko zirabahuza nino ekipe Real Madrid bari gutsinda inkino 32 mbanga inkino 20 mu ekipe yitwa Osasuna Pamplona novuga ngo nayo imaze gutsinda inkino 13 no kuvuga ngo Real Madrid iri imbere aho wanashaka urukino rwabo runaheruka cyane ruheza kubahuza ni ino ekipe Real Madrid yatsinze kuri 4 ku busa ibitsindo byabaye habaye hat-trick z'umukinyi yitwa Vinicius Junior hamwe n'igitsindo cyitwa Jude Bellingham kuno munsi kuno mugoroba ino ekipe ya Real Madrid iraza kuba yakira ekipe yitwa Osasuna Pamplona kuri journée yabo ya mbere nyuma kuvuga amajambo bavuga ngo ekipe Real Madrid ngo irashobora kuba iyoza kuba banayunguruza narabonye amajambo witwa Xabi Alonso avuga ngo kutwungururiza ukingo jisi mbona bavyunguruje bitandukanye ariko kuno munsi ni ekipe yitwa Real Madrid iza kukina wanashaka idafite abaki batandukanye ko tubabwiye ko twabadondaga ku munsi w'ejo vuga ko witwa Jude Bellingham ataza kuba hari witwa Ferrari ataza kuba hari yitwa Kamavinga hamwe n'uwitwa Enrique ariko abandi bakivuga ngo batandukanye barahari ariko ndashaka ni journée yabo ya mbere Real Madrid Osasuna urukino Real Madrid Osasuna tugwitege kwiki muri rusange urukino rwo kuno mugoroba uno munsi Real Madrid Osasuna Santiago Bernabeu ubwa mbere n'urukino twiteze insinzi ku mugwa Real Madrid kanatsinda ni naro urukino rugugururira ihiganwa rya La Liga y'uno mwaka wa 2025-2026 umugwa wa Real Madrid ariko kandi mvuze ati twiteze ko insinzi kubera yuko nukubera ko mukeba wawe FC Barcelona bamaze kuba banatsinda urukino rwabo rwa mbere ibire birasaba ko umugwa Real Madrid ugerageza kwitanga uburyo bwose bushoboka birasaba ko Xabi Alonso ategeza gutegura umukino wiwe kugira ngo ashobore gutahukana insinzi y'amanota 3 imbere ya Osasuna kuko bari yamaze bati umuhinga wo kujyana nakaravye kandi ngo sinzi ngo gutanze kugirana ngo bagizene ugutanze kubega agutanga no guhaka ugutanze kubega agutanga no guhaka rero ni mu gihe Real Madrid yozana erere ni imwe yotuma badashobora gutahukana amanota 3 imbere ya Osasuna bishobora kurangira igumye yisanga inyuma y'umugwa wa FC Barcelona ivyo rero nivyo bintu bikuru insinzi ya FC Barcelona niyo nsinzi itumye mbona ko itumye nizera ko urukino rwa Real Madrid na Osasuna rutaza kuba ari urukino rusanzwe Real Madrid za ko bishoboka byose kugishoboka gutahukana amanota 3 kandi kanatsinda Real Madrid za kuba yakiriye muhiro mengo Santiago Bernabeu kuba yakiriye runo rukino Santiago Bernabeu kandi ni nyuma ya Real Madrid inovuga ati igiriye saison mbi ya 2024-2025 kongera ikaza muri Coupe du Monde des Clubs bikanana ko ishobora gutahukana igikombe cha Mondial de Club nizera yuko rero umugwa Real Madrid no munsi ari wa mugwi uje uvuga ati amakosa yabaye mu mwaka uheze nitwifuza ko ashobora gusubira kongera kugaruka kanatsinda banafise n'abakinyi bashasha bafise ubwo bushobozi bwo gushobora gutuma umugwa Real Madrid utahukana insinzi imbere ya Osasuna Pamplona je kubganje ndavuga ko umugwa Real Madrid amahirwe ari na menshi go gutsinda umugwa wa Osasuna kandi kanatsinda ugegeje no kuraba amateka y'ino migwi yose igera kuri ibiri ndavuga Real Madrid na Osasuna Pamplona ni mu gihe Real Madrid bafise bo ubwabo bafise insinzi zigera kuri 62 mu gihe Osasuna nabo bafise insinzi zigera kuri 13 bamaze kunganya 20 urumva ko Real Madrid yamira imbere y'uno mugwa wa Osasuna Real Madrid bari imbere ya Osasuna nivyo ni ibintu bigaragara ugerageje kurabisha amaso kubijanye na kahise kino migwi igera kuri ibiri ukaraba kanatsinda wanashima nivyo bamaze kugera ko kugeza akakanya urabona neza ngo Real Madrid baza kwisanga imbere ya club ya Osasuna mu bijanye n'ibiharuro ivyo gutsinda ni byiza Real Madrid yaratsinze Osasuna keshi kagiye gatandukanye mugabo tukanye neza ngo na match bari gukina equipe ya Real Madrid ntashobora gutsinda Osasuna uruheruka Real Madrid yatsinze bine nako match ya saison iheze iyo ku kibuga cha Osasuna hajya nibanganije saison iheze ya baranganije igisigo kimwe ku kindi oya Osasuna iheruka gutsinda Real Madrid kera iragutsinda uravye bwana bwikunganya urukino rubaheruka kubahuza urukino baheruka kunganya rwo muri 2024 none se umwaka weze 2024 saison 2024 ukwezi kwa kanga uturabira ukwezi kwa kanga hari mu kwa kabiri ni 2024 hari mu kwa kabiri tariki 15 yari saison rega saison turangije niyo saison turangije uvuga ni match ale yo muri saison turangije baranganije Real Madrid na club yitwa Osasuna hanyuma match retour Real Madrid baratsinda sindubwira kuri bine mugabo gerageje kundabira n'izindi match hari match nyinshi za gusanga n'ivyo Real Madrid bashobora gutsinda nk'ibitsindo bine Osasuna igatsinda mu bibiri
cyangwa ugasanga bose urabona ko match irimo akantu kameze nk'inguvu no vuga ngo Barashaka- si igipimo kigaragara kuri Real Madrid. hari n'igenekezo rya 15 ntaguciriye mu kwezi kwa kabiri Yego. ntabwo wabaye 17-15 aho warashaka igitsindo cyatsinzwe n'itwa Kylian Mbappé passe Fede Valverde abo witwa Adebudimire nawe atsinda igitsindo ku bota 58 Yego. ari kuri penalty. Iyi ekipe ya Osasuna si urukino novuga ngo ruza kuremera cyane umugabo witwa Xabi Alonso nk'urukino novuga ngo rudasanzwe Real Madrid tuza kuvuga ngo turiko turaraba Osasuna nka ekipe za gutsinda Real. Ni urukino ahubwo tuza gutegeza kuraba ngo Real Madrid baraza gutsinda Osasuna. Ahubwo ikintu kimwe gusa turaza kwibaza turabe mbega eske Real Madrid bashobora gutsinda Osasuna mu buryo ubuhe kubera ko Real baje gukina match match ya mbere muri La Liga. Baje gukina match intego rushasha muri club abakinyi bashasha baje kuboneka abakinyi nabonye amazina atandukanye ashobora kuza bushasha mugabo witwa Franco Masanton aze gukina urukino rw'iyo rwa mbere wameze neza ngo physique visite n'ubwo ego biravugwa mugabo dutegereza kubara muri match mbega bimeze gute Mbappé twaramubonye yanabivuze yuko witwa Xabi yavuze yuko ko witwa uno musi Franco atiza kuda kumpa umwanya mugabo minota ya nyuma ego twarabonye Mbappé aza muri entraînement akigira igikoko gacenga abantu bagiye batandukanye mugabo ukabona yuko muri match ariko arahuzagirika rero ico dukeneye kuraba ni système de jeu za Xabi muri Real Madrid azanye niziye kuri no rukino nivyo tuza kurabira burya nico kintu cyonyine je nza kuja kwanaliza nivyo ashobora gutsinda match cyangwa akayitsindwa kubera ko football iradunda mugabo je gutsindwa kwa Real Madrid ntavyo mbona no kunganya kwa Real Madrid je ntavyo mbona cyane mugabo ndazi neza ko Real Madrid ni equipe imeze ko no gukurikira ni ya equipe ije gukina kenshi kwa Kawe tuko twari tuyizi ya equipe yaje gukina ukabona ngo match yose tugiye gukina yaba ekipe ya Osasuna duhuye yaba Mallorca yaba Espanyol yaba ande turaza gukina urukino rumeze nkaho menga ruri ekilibre Real irahura na Rayo Vallecano ukabona iri kwira irarisha umutwe Real Madrid umuriro watsi Real irahura na Mallorca Real irahura na ukabona neza ngo ibara ryaguye kandi ari ekipe nkande nka Real Madrid rero kubwanje ngiye kuraba eske ivyo twahora tubona kwa Ancelotti Real Madrid yatsinda ihuzagirika buri gihe nubwo yaba ari ekipe ubona ko ari ntonyi kabatsinda igitsindo bakaja kugombora mu minota ya nyuma canke bagatsinda ku minota ya nyuma ya Real Madrid twabona ngo urazagora na ekipe yose ugatsinda bine muga ukabona yuko hari urugero rungana kana kutatweretse uyu munsi uraza kutwereka ibimeze gute rero kuri uno munsi ndibaza yuko ni kimwe mu ntuza kuja gusuzuma kwa Xabi Alonso turabakinyi bashasha sinyinshi ivyo bariko barafasha muri kino gihe muri ekipe yiwe ndetse n'ivyo bashobora gutanga ku rukino guno munsi nivyo bintu hanini dukeneye kuza kuraba bimeze gute abakinyi bahagumye na mugabo yitwa Vinicius Junior na Mbappé uyu munsi baza gukominikana gute hanani nivyo bintu biza kuraba andi kubijanye no kuraba ngo match baza kuyitsinda gute nibaza ko ni match usabwa gusesangura inyuma hakwivuga imbere kubera ko turacari mu majurne ya mbere uno munsi muri ekipe y'Inter ya Madrid nyene twisunze urukino ruvuga ngo ruhari yamakuru ruvuga ngo cyo cyamaze ko kinatirika bakino vuga washobora kuba banatangura mu kibuga aho washaka banashaka mu igori bari kuba bazana witwa Thibaut Courtois uko bisanzwe baza kuba banagerageza bavuga ati ku rundi ruhande witwa Alvaro Carreras zakweka hari ni mugi muri defense witwa Dini Resene Ede Militao kuri kabiri witwa Tendezono Node hagati mu kibuga witwa Ardagire Urechu Wameni Dani Sebarosi oya isiyo yo neko ndazana siyo oya si ni ni nyene yo nashaka witwa Dini Resene Ede Militao Thibaut Courtois Trende Alvaro Carreras imbere yabo Urechu Wameni Ardagire Fede Valverde Vinicius Junior Kylian Mbappé Brahim Diaz bakoresha ngo mukenyero wa 4-3-3 Shoriki yamakurishi kwande ngo kiravye imyimenyerezo abakinyi bashobora gutanguza abakinyi ko barakishobora gutanguza mu rutonde uno munsi basore kubwanyu ubwo niko rutonde go bagwiza ndaza kuba nisunga cyane cyane precision z'abakinyi zino equipe yitwa Real Madrid ko barakina yaba Mondial de Club yaba precision bakinyi nkino zabo uno munsi bano bakinyi bo mubona ko babereye ukinana equipe ya Osasuna ko binagaragara ko naho ibiharo bigaragara ko Osasuna kunda gutsinda keshi ariko urukino rwabo ruheruka banganje kimwe kukindi uno munsi ku ntango za championnat kwa Xabi Alonso uno munsi kandi badakwitega umutego badakuraba Xabi Alonso champion utanguye gute uno munsi bano bakinyi baba babereye gutangwa ku bwanyu narabivuze sinzigera nemeza defense ya Dini na Militao muri kino gihe mu gihe watanguje trend John Alexander Arnold ugatanguza naka gasore kitwa Alvaro Carreras
kubera ko uza kuba ushize ku mpande abakinnyi babiri bazi gukina baduga gusa kuruta kuzibira. Hanyuma kandi defense yawe centrale nivyo ushizeho umugabo witwa Eder Militao azi kugufasha kubijanye no gutera imitwe mu busatirizi, atsinda ibitsindo kanatsinda wanashima no mu nkino za gicuti abanye umwe mu bakinnyi batsinze ibitsindo vya Real Madrid. Utanguje Dino Jensen nivyo ni wa mukinnyi novuga ngo azi cyane kwinjira, akamenya kwataka, akamenya kuzibira, akoresha ubwenge bwinshi cyane mu kibuga. Mugabo uravye vya bintu byo kunyinyurana vy'amatakre n'ibiki byo nyene wa mukinnyi novuga ngo reka ndamwita mu bad boy mu kibuga nta bimurimwo, n'umukinnyi abatekereje aba yitonze ameze kuno nyene kwa Virgil van Dijk abatekanye nta kibazo na kimwe abayifitiye mu kibuga, arakinisha ubwenge akoresha ibiki. Ugaca umutanguzanya na Eder Militao agiye gufasha kugira ngo asatire cyane kuruta ibindi. Ni byiza ko ukoze ikintu kimeze neza mugabo mba mbona umenga harimo akantu gahaza. Hanyuma ikigira katatu hagati mu kibuga mu gihe bimeze kuno ufise aba Trent n'aba ba Alvaro uza guca ukenera n'imiburi buri kugira umukinyi wo hagati kuri nimero 6 za kugufasha kuzibira kuruta ubundi muntu wari wese. Kubera ko Trent araza kuduga hanyuma niba murengana haze kuza hari ukundi mukinyi kugufasha kuzibira. Niyo mpamvu je kenshi mba mbona iyo wakinishije Trent byiza Federico Valverde mwicumuzane kuri nimero 6 kugira ngo aze kujya arafasha kugira gute kuzibira cyangwa umukinishe ku ruhande na cyane kuri ino kuruwari ya Trent hanyuma aze kuzaraza kuzibira. Mugabo no Karias no kucyo nyine ukeneye uza kumufasha. Eske cuameneza kugufasha ibintu bingana gute mu bijanye n'izo contre attack zako ziko zirategwa n'izo equipe? Ko zino equipe zo muri Espagne nzi byo zikina zije inyuma zikazibira hanyuma zigatingira kuri contre attack kugira ngo zigutsinda ibitsindo, zitagutsinda ngo zagutema passe menshi. Rero kubwanje canza nkavuga nti ibi bintu rero byo gukinisha Militao muri kano kanya hanyuma gacufata Benadine Ujilsen agacufata Chouameni gacumukinisha kuri 6 ni riske, ni ibintu birimo riske zikomakomeye mu gihe uzi neza ko ku mpande ufise abakinyi bose atanumwe aza kugufasha cyane mu byo kuzibira ahubwo bagufasha ibikomakomeye mu byo gusatira. Oya Jenny zera yuko urukino rwa Real Madrid imbere ya Osasuna nico gihe cyo kumva ati yogerageza n'igipimo bamwe n'igipimo cyo kugerageza n'igipimo cha Xabi Alonso cyo kumva ko yogerageza abakinya ati kumbure ni nakinisha Militao na Dino Jensen bimera gute canke nakinisha Dino Jensen na Rudiga na Raul Asensio bimera gute canke bimeze gute nakinisha Trent Alexander-Arnold nkamukinisha uko canke ni natanguza uno Dani Carvajal biza kumera uko mu gihe nagize uko kunuko no Dani Carvajal uyu musore w'umuyirigwe Federico Valverde yakinisha mu nacyo mu 6 canke nkamugarukana kuri kabiri bimera gute nico gihe ca Real Madrid cyo kumva ati ibintu Xabi Alonso maze igihe niyumvira kubigerageza imbere ya Osasuna mu gihe mfise ubusatirize burimo Kylian Mbappé, Roti, Vinicius Junior, nkaba mfise umusore nshobora kuzana nk'umusubirize Franco Masatuno, mfise inyuma Dino Jensen nivyo n'umukinyi mwiza cyane. Sinibaza ko ndamwasusiye ku mukinyi wari we wese hari kibazo kirenze coza kuba, ariko ni nakajyo keza cyangwa ni n'umwanya mwiza wa jewe nka Xabi Alonso kumenya ati abakinya banaba baza kuba bitwara gute, bamera gute, duo yabano imeze gute, trio yabano imeze gute. Nico gihe cyo kumva Xabi Alonso abakwiye kugerageza umugwi wa Real Madrid imbere ya Osasuna, kubera ko ni Osasuna atari wa mugwi novuga ati ukanganye cyane kuri Real Madrid. Uno munsi naguciriyemwo uno munsi niho kugerageza abakinyi ko tubona champion League itangura ubwo Xabi Alonso uno munsi no gupima muri pre-season. Uno munsi equipe ya Budimir ico ntahura ikabagerageza ntahura kinini si kugerageza ko mtere nka kujya tuvyibaza rikuranyumva. Ubundi yarakinye ku Diamond de Club aramaze kubona ati Biwe Vinicius ndetse n'uno musore Gonzalo Garcia irameze neza gusumba Vinicius na Kylian Mbappé Roti, cyangwa aramaze kubona ati Gonzalo Garcia na Kylian Mbappé Roti bameze neza gusumba Vinicius Junior na Kylian Mbappé Roti. Ariko saba bonye nafise twibukanye hanze yaragifise abandi bakinyi bazoza bitwa ba Franco Masatuno, yaragifise abandi bakinyi bitwa badagira ashobora kubahengeka ku ruhande cyangwa akabakinisha hagati kuri 10 canke witi, ariko atashoboye kubakinisha muri uwo mwanya kuko yagomba igikombe. Ariko uranyumva, ariko kandi yarakinishije Antonio Rudiger na Dino Jensen yarababonye ukuntu bameze, kandi yarakinisha Dino Jensen na Raul Asensio yarabonye ukuntu bameze. Ariko no munsi ntararonka akajyo keza ko kumva ko yoraba Dino Jensen nuno musore ndavuga Eder Militao ukuntu bameze. Rero karakajye ko kumva yuko nimba nziko imbere ndasanzwe nziko Vinicius Junior na Kylian Mbappé atari beza cyane bari imbere kubakinisha amenyuma nkaza nkahengeka Eder Militao, mu gihe mbasanzwe nzi yuko ku ruhande mfise Trent Alexander-Arnold kundi ruhande mfise Alvaro Kayas si kintu kibi cyane. Kandi sinovuga ati ni test yo gutestinga abakinyi ku rwego rwo hejuru cyane ku buryo twokumva yuko Real Madrid yo haviza gutakaza imbere Osasuna ikisanga mu bihe bibi. Oya suko rero nizera yuko rero niko kajyo keza rero ko kumva
ati reka ngerageze ndabe Franco Mastantuno canke ndabe uno mu irigwe uno Federico Valverde ninamukinisha biza kugenda gute Trent Alexander-Arnold ninamukinisha uko biza kugenda gute kugerageza abakinyi babiri canke batatu mu mugwa Real Madrid bahona na Sasuna si kintu kibi ahubwo kizona bafasha nimba yabonye rero imbere ya Sasuna bana kabaratanze ibi bimufasha kubona rero abakinyi azo kwifashisha liste de base nziza cyane kurusha abandi azokoresha imbere ya zi Atletico n'imbere ya zi FC Barcelona kuri El Clasico. Ariko nyene je hari ibintu nari numva ko murambwira numvise Patrick avuga kanavuga ngo ino dio ya dini Ede Militao ati ntabwo yaribereye. Uno munsi twavuze muri defense je buriya nari nkeneye na mediane na attaque mugende munayimbwira ko neza na neza mwisunze nyine ino list ko byoshobora kuba biza bakigenza neza cyangwa byoshobora ko biragira iki bashobora ko biranga kuko uravye navuze bitwa ba Ruvaro Karias navuze abakintu uvuga ngo batandukanye uno munsi nyene nari nkene neza sivyo uno munsi uravye witwa Dinisen ukaraba ndavuga Fede Valverde ukazana hagati mugabo ni Fede Valverde sivyo ukazana Ardagire na Olivier Chouameni nafyumva Houston na Patrick imbere yitwa Vinicius Junior kuri Mbappe na Brahim Diaz nyene uwo musaruro nyene neza Trende Alvaro Karias ubona bakiba novuga ku bwanje ubona kumengo nta bandi bakishaka gukarakinisha ariko hagati mu kibuga Ardagire Olivier Chouameni Fede Valverde iyo abantu batatu boza kuba horo mbega iyo atake ya Brahim Diaz Vinicius Junior na Kylian Mbappe biraza kuba vyora ko twumvise ko mu mwaka weze nitwa Vinicius Junior nitwa Kylian Mbappe bitagenze nkuko byari bibereye ku bwanyu mumbwire neza na neza ko byoshobora kuba bifitinga neza na neza iyi style y'abana bakinyi Xabi Alonso nizeye ko yayikoze uko mu gihe akoze ya style ya 4-3-3 ariko kandi ikinyamakuru ase cegereye kipe Real Madrid cyabateretseko neza cyane nizere ko amakuru tuba duhawe n'ikinyamakuru iki ase abara amakuru yizewe cyane ko yako n'ikinyamakuru kinabegereye hariya ariko kandi Xabi Alonso numenyeze amaze kutubwira ati tuzobona amastyle atandukanye bivanye n'urukino tuzatwimirije gukina ariko no munsi imbere ya Sasuna gutegura liste imeze uku inyuma ukagira bane hagati batatu imbere batatu aho inyuma akaba bagizwe na Alvaro Karias Dini Hodgson Ede Militao ku ruhande rundi rw'ubu buryo ukaba washije Trent Alexander-Arnold je novuga ati ni liste nziza cyane kuko nimba barazanye Trent Alexander-Arnold bamuzanye nk'umukinnyi wa mbere mu gihe babonye Dani Carvajal karanasaza ariko nizeye yuko umugwa Real Madrid wo uzokorera bafite target yo gushika ku bikombe rero nibabona uno Dani Carvajal afise ubwo bushobozi bwo gushora kubafasha gutwara ivyo bikombe gusumba Trent Alexander-Arnold nta kibuza batazoreka guhindura umukinyi wa mbere akaba Dani Carvajal ariko kandi tugaruke kuri iki kintu kigira ndavuga ati cha Dini Hodgson na Ede Militao urukino ruherutse rwa Mikali mecha Mikali baheruka gukina Real Madrid batsinze amwe Mbappe nasinze mwari batsinze mwitsinda ugera kuri 4 burya defense yari inyene defense yari inyene uretse yuko gusa hagati Fede Valverde atari yashoboye kuba natangura yaje nk'umusubirizi mu gihe yari yatanguye uno mugabo wo mu Espanyol no Danis Barros uri kuranyumva nizeye ko benshi abashoboye kuba uri n'urukino barabonye defense ya Ede Militao na none mugabo Dini Hodgson yarabaye defense nziza cyane ariyo yanatumye umugwa Real Madrid uno musi biyumvira kongeza amasezerano Ede Militao gusumba uko boyongereza uno Antonio Rudiger ndetse n'uno David Alaba ati nta masezerano tubongereza mwebwe ronde yo muzoja mwakuze arivyo vya bindi nagaruka nkavuga ati uno musi Real Madrid ikintu batarakora canke ikintu bako barihenda kuntu kwirukira cyane kumva ko boja kurondera undi mukinyi w'inyuma mu gihe bataragerageza basanzwe bahari babone yuko babishoboye canke batabishoboye ego umukinyi ashobora kuba atabaye mwiza kuri Carlo Ancelotti akaba mwiza kuri Nuzeya kuri Xabi Alonso ngo twabonye muri FC Barcelona Rafinha twabonye kuri Xavi Hernandez siyo tuko turabona ubu kuri Dieter Hans Flick byose biraba Ede Militao no musi rero yagerageje urukino rwe rwa mbere aragaragaye nk'umukinyi ashobora gukoreshwa ariko arafashanya na Dini Hodgson gusumba uko boza kuhashira Antonio Rudiger ariwe twanaririmba cyane ko ari umukinyi mwiza akwiriye tongeye tugaruke eske profile y'uno mukinyi Dini Hodgson na Ede Militao zimeze gute ku buryo twokumva yuko nimba bagize vyiza imbere ya Sasuna ko bashobora gukora vyiza imbere ya FC Barcelona icambere na mbere Ede Militao na Dini Hodgson
Dino Justin ni wa mukinyi kwanza akoresha ubwenge cyane gusumba ibindi byose kurusha fiziki ariko na Ede Militao genda mubona nka wa mukinyi ahuzagurika Ndatemera nanje ahuzagurika Sheke sigenda namwemera buriya namwe amuvuga Ede Militao sometimes arahuzagurika ariko inzivu ubungena zoba meze Ede Militao ni wa mukinyi uno musashaka kukwereka urukino gwiza imbere ya Sasuna ejo bikanka imbere ya Atletico biranka pe ejo bikanka imbere ya FC Barcelona umva no kuvuga ngo ntahozako bigasubira bigakunda imbere ya Girona ariko uranyumva rero kwizera umukinyi nka Ede Militao muri style ya bane batatu mu gihe uzi ko ari wa mukinyi adahozako ejo bishobora kukuzanira ikibazo ariko kandi ashobora kuba mwiza muri style ya bane gusumba uko yoba mwiza muri style ya batatu kuko muri style ya bane uno musede Militao bishobora kwanga uno mugabo uriye Chouameni akagaruka gufasha kumukuvura akaza kukuvura Trent Alexander-Arnold akaza gukuvura uriko uranyumva gusumba uko wumva yuko muri style ya batatu ni cagihe Trent Alexander-Arnold azoba yibanze cyane ku ruhande rw'ubusatirizi gusumba kwibanda cyane ku ruhande rwo kuza gufasha inyuma aho rero Madrid ishobora guhura n'ibibazo ariko muri style y'abane je ndizera ko Ede Militao ashobora kuza gatanga vyiza ariko icyo twemenya neza Ede Militao ni wa mukinyi adahozako rero muri y'abane ashobora kuza gatanga vyiza no mu gihe bishitse ntabe wa wundi ashobora kuza gatanga vyiza abafise babakinyi bashobora kuza bakamukuva amahitamwo Xabi abura nuko adafise umunimero wundi ashobora kuja kumufasha mu kibanza ca Jude Bellingham je nibaza ko agira ubwoba bwo kuzana Ardagire ndetse n'umugabo witwa n'akagango ka Franco Mastantuono ngo batereke hagati nivyo vyotuma aza gushira uno mugabo witwa Ede Militao muri defense centrale yiwe nivyo nakubwiye ni Osasuna mugabo ndakubwije ukuri iyi ekipe ni ekipe yo tumutegura Osasuna iyi ekipe ni ekipe yo gutumutegura Real Madrid nivyo bafise ubwo bushobozi bwo gutsinda Osasuna ibitsindo wanashima na bitatu canke ibine kubera ko bafise Mbappe ashobora gutsinda hat-trick ku giti ciwe ufise Vinicius Junior no musi ushobora kuza akakwereka urukino rwiza agatsinda ufise Federico Valverde uterisha agatsinda mugabo ndakubwije ukuri Real Madrid irimo Ede Militao muri defense uruhande rumwe bari kumwe n'umugabo yitwa Trent Alexander-Arnold hagati kuri zitandatu ufise Chouameni agikorosi rimwe ntagaruke bro nukuri kw'Imana nta gitabara baza kwa bafise kubera ko ruhande rumwe nyene ruza ko ari kuraca ko umukinyi cyangwa abakinyi bafise profile zigomba gusa cyangwa zihinduriwe mugabo atari byo bibanza vyariko ndavuga Ardagire na Franco Mastantuono za ko bari kumwe kuri linye imwe d'attaque hanyuma Federico Valverde acamera nk'uja mu kibanza ca Jude Bellingham mu majaruguru no kuvuga Fede araza gushobora nivyo kuja gukuvura umugabo yitwa akagango ka Carvalho Carrias ku ruhande mugabo Real Madrid baza kwisanga n'ubundi bafise ibihengeri byinshi kubera ko Osasuna bakaza gukorera ku mukinya za ko bafatanye na Trent Alexander-Arnold bakamukinisha bakabafise no muri kimeri 9 mwiza ndakubwije ukuri Real Madrid za kugira ivyago ihure n'ibibazo bikomakomeye hariya Bodimiri ntakihari hantenye nategerezo ugene musatize mobile sana kuri nimero 9 nivyo hejuru ku mitwe ntaza gukina na Militao ndakubwije ukuri Militao hejuru ku mitwe arakomeye mugabo Real Madrid nziza muri defense nari kuyibona ifise Chouameni na Militao muri defense no mugabo witwa Dini Hujinsen hanyuma Militao akaza kumera nk'ukina style ya batatu Militao akaza kukina muri defense mugabo aja kumera nk'usova kwande kwa Trent style ya batatu Chouameni Dini Hujinsen na Militao yego hanyuma uwo Militao nyene biba bigoye uwo Militao nyene aza kuba rekuriwe kuja gusatira kuri iyo mitwe yiwe hanyuma batewe counter attack Federico Valverde niyo bari kuri zitandatu reza kumworohera kuzariruka azibire iyo counter attack ija kubica hanyuma Dini nawe numuko arazi gukuvura umuganyi yitwa Rwuyumusi mu gihe Chouameni ameze nk'uwegeye imbere kwataka iyo ukinishije aba bakinyi nza gusigara mbura profile imwe hagati mu kibuga kubera ko biza kunsaba yuko Ardagire aza komera nawe nk'uduga gatonya haruguru kugira ngo aze komera nk'ukina kuri uruhande rwa nimero 10 rwa nimero 10 hajya kwa Jude Bellingham yahoraca mbera nk'uca hagati ya Mbappe na Vini hanyuma kaza guca nkina ko Franco Mastantuono aza kunkirira yinjira n'ivyo ku ruhande rw'ibubamfu mugabo azaragaruka hagati kandi nkaca nkina n'abasatirizi ba Vinicius Junior n'umugabo yitwa Kylian Mbappe team je kubwanjira iyi ni equipe novuga ngo iyo bitanga icizere kuri Real Madrid kuruta kuza gukinisha aba defenseurs babiri kubera ko Real iza kubikomeye n'ivyo muri attack kubera ko Federico Valverde aza kuba yajanye izo ngufu
kubera ko Eden Militao ashobora kuja gutera iyo mitwe mugabo iyo hageze kuja kuzibira ama counter attack meshirizamo asha batombora uno munsi akananura kumvise ko bwana Patrick uravuze ko ushobora gukinisha umukenyero wa 3 5 2 eko namaze ko ndakumva umukenyero wanashaka niwo nipfuza niwo nako mbona niwo nawo uri favori woshobora kuba ufasha kugira ngo batsindana Osasuna vyoroshe mugabo uyu munsi uravuga ngo Eden Militao ari mimenyereza ariko arakora ariko turaraba yereka ngo hari ikindi kintu dushobora kumanza kurinda kumuraba umukino wa 3 5 2 batatu barimo Eden Militao aha nta kintu Real Madrid zoba yanze avuze ngo Dini Eden Militao n'uwitwa Uriyecu wamenye aho nta kintu Real Madrid zoba yanze vraiment gute kuko ngaho sindabaharura nka batatu aho ndabaharura babiri marura inguvu za babiri inde nande Chouameni nande Chouameni Dini Hojisen uwitwa Eden Militao nawe ariko urabizi neza ko Antonio Rudiger yakinanye na Chouameni agakina na Dini bakerekana match nzimbere ya Dortmund Antonio Rudiger none ubushobozi bwa Antonio Rudiger urabuharura kwa ico bufite nico bunganya Eden Militao ubwa Antonio Rudiger mu gikombe cy'isi cy'imigwi ata help y'umuntu iri si cyane y'ubwa Antonio y'ubwa ntuze muri style ya batatu muri style ya batatu muri Eden Militao nuko yavunitse yarigeze kuba umuyobozi wa defense ya Real Madrid ntondekeranye naho nyine kuko bivuga uravuze ndavuga ngo batatu badefasire batatu sivyo muri mu bakintu uvuga ngo 10 botangura ntondekina ngomena nabakubwira wavuze bamwe nabamwandi cyo nyongerera musi ndakuvugira butavuze ntaki oya ntushaka ushaka kubavuga ni nabani vuguruje uraza kunyuma gusa aho Real Madrid hiriwe kubambwira we mbwira uko ugomba ko nishura gusa aho Real Madrid aho Real Madrid hiririwe nuko igiye guhura na Osasuna nivyo ushobora kubaha akazi ariko nta challenge Osasuna ifise yo Real Madrid kugira Real Madrid yonanirwa gutahukana amanota 3 muri Santiago ariko Osasuna nawe ni Madrid bona Houston Osasuna ni Madrid nivyo ni derby ariko nta challenge Osasuna ifise yo Real Madrid kubyo yobuza Real Madrid gutahukana amanota 3 muri Santiago Bernabeu ayo gutera none mura uno munsi none ndakeneye neza Houston ndahugarukako ntabwo uraje numvise wowe kumukenyero wa 3 umenga utari kurabumva neza oya ndawumva ariko umukenyero wa 3 urimo Eden Militao ntawe numva ndakeneye mwebwe nyene mwebwe abasore mpere kuri Patrick 11 bawe beza botaka kwa Osasuna bo bari bandi je kubwanje 11 botangura ku ruhande rwa Osasuna kwa Real Madrid ku ruhande rwa Real Madrid abakinyi notanguza mwiza mu notanguza Thibaut Courtois nk'ibisanzwe hanyuma muri defense centrale notanguza umugabo witwa Uriyecu wamenye nkatanguza Militao nkatanguza n'umugabo witwa Dini Hojisen hanyuma ku ruhande iburyo notanguza umugabo witwa Trent Alexander-Arnold mu kurindira umugabo witwa Dani Carvajal yuko yoza mu rukino kubera ko ndamutse ntanguje abakinyi ba defenseur babiri byoca binsaba ariko nzana Carvajal mu kibuga mugabo kano kanya notanguza umugabo witwa uyu mugabo witwa Alexander-Arnold hanyuma ku rundi ruhande nkatanguza agasore kitwa Alvaro Carreras kubera ko aracari ni match novuga ngo idasamaje cyane ku buryo vyoroshe kumugerageza handi yo yaba yari match komine notanguza nako kano gasore ka Garcia mugabo kubera ko ari match novuga ngo nkeneye kugerageza ndabe mukinyi nazanya kora gute canke nkeneye kugira ngo ntore 11 beza banje ntakinyina ama match amikari birumvikana ko canza n'umugabo witwa Alvaro Carreras hanyuma hagati mu kibuga kuri nimero 6 candazana umugabo witwa Federico Valverde kuri nimero 8 candazana umugabo witwa Franco Mastantuono kuri nimero 10 candazana umugabo witwa Radagiri hanyuma kandi mu busatirizi nza guca nzana abakinyi bagera kuri babiri ndazana Mbappe ndazana n'umugabo yitwa Vinicius Junior iyi niyo liste ya umukenyero numvise uvuga ni 3 5 2 yego uvuga ngo witwa Franco Mastantuono ataza kubatangura abakinyi rimwe n'uwitwa Radagiri ku bwawe yego Houston aradondaguye abakinyi batandukanye kwa Real Madrid abona bashaka kubakina kwa Osasuna azaramwe umukino uvuga ngo mushasha warashaka abakinyi bashaka kuri 3 bose impamvu nazanye bashasha nuko hari ivyo nkeneye gupima kandi nkeneye kubipimira imbere ya Osasuna niyo mpamvu naciye nimitamo je kuzana abantu bakinyi bashasha kugira ngo batangure mu kibuga niyo mpamvu ndavuga no munsi ndumva mwuba abakinyi nka bose baje bashasha ariko nta mukino umwe ndaza kwerekana nubwo navuze gutyo hari amakenga amwe nisubiye ko canke nivuguruje kubera ko iyo wivuguruje utararahira ntaco biba bitwaye avuga umugabo ngo yivuguruza mu kirago ntebwo yivuguruza mu ijambo ahubwo yihindukiza mu kirago ntihindukiza mu ijambo nico kimwe no kwivuguruza nico kimwe nko kwivuguruza reka je nivuguruze mu mwanya ntararahira
ntabwo ushiyeko akadomo kavuga ngo ndarahiye sindashaka akadomo mu bijanye mugihe nako fise club nk'iya Real Madrid hari amakenga ashobora kugira ku gasore kitwa Franco Mastantuono nivyo nagakinyi keza ndetse na physique ngo zabaye zidasanzwe muri je ngo yabamaze ngo muri mu ma entraînement kwa Real Madrid ngo bose ngo batereka hasi afise shoot mwabantu mugabo bari kubagiye gukina na Arda Güler rero ku bwanje hari ukuntu menga nogira amakenga matonya y'ivyo Arda Güler yoshobora gukina mu kibuga kirimwo Franco Mastantuono ku bwanje menga no shobora gutereka hanze umugabo witwa Arda Güler canke Franco umwe muri abo wari we wese muri abo babiri no mutereka hanze kugira ngo nzane umugabo witwa Dani Ceballos kubera ko basanzwe bakina ibintu bigomba gushusha canke ibisa hanyuma nkazana Ceballos kuri nimero 10 hanyuma nkazana Arda Güler kuri nimero 8 yego Yusoni 11 beza ku bwawe Real Madrid imbere ya Osasuna aho imbere y'umugwa wa Osasuna Real Madrid imbere ya Osasuna ni na derby hari mbere kanatsinda ariko kandi ni Osasuna twamenyereye kuva no mateka cyane yino migwi yose igera kuri ibiro Osasuna na Real Madrid. Osasuna nta kazi kahatari ka grave twabonye itanga imbere ya Real Madrid ariko kandi tuniteze n'insinzi ariko kandi no mugwi Real Madrid imbere ya Osasuna ni naco gihe cyo gupima abakinyi bamwe ariko kandi uko kubapima kose nsanzwe nzi ko no munsi Dani Carvajal ni wa mukinyi asa nkaho ni hakiva mu mvune ntaraba fit 100%. Dufise Antonio Rudiger mu mvune, dufise ba David Alaba nabo nyene si heza, ariko twacasigaranye Dino Hodgson na Laurent Asensio n'ivyo yagize saison nziza umwaka weze. Uno mwaka muri Mondial de Club nitwovuga ati yakoze bibi ngo ko yakari umukinyi mubi, yakoze bibi kubera ko ari wa mukinyi ari kuri pressure. Pressure niyo yatumye ibiharo vyiwe bitaba vyiza cyane nkuko twabibonye mu mwaka weze. Ariko kandi hacari umukinyi mwiza. Rero je notegura style system ya bane. Abane batatu. Rero muri abo bane turafise Alvaro Carreras acara umukinyi mushasha ni naco gihe ciza rero cyo kumubona ati ashoboye iki bimeze gute ku ruhande nimero zide biharo bitatu hariya ariko kandi hagati turacafise Dino Hodgson turacafise na Eder Militao abo ni babiri ngaho muri axe centrale ku ruhande ndafise Trent Alexander-Arnold imbere yabo kuri nimero 6 ndashira Aurier Tchouameni this week ndabona Arda Güler nka nimero 10 ama uno munyayirigwe Uno Federico Valverde ndamona ko mu nimero 8 ku ruhande nka jewe ndabona umugabo Rodrigo Goes agaruke Rodrigo ntanaguciriyemwo uwitwa Xabi Alonso mu kiganiro yakoze ku munsi weje yavuze ngo ati hari amazi ko aravuga ibihuha kuitwa Rodrigo ati mugana araravye urugero rwiwe ati cyogeza muri kano kaya muri equipe itwa Real Madrid nzokonta kubakinyi bose yari yaranacerewe mu myimenyerezo niko mukinyi wa mbere ateye gucerewe ntaco kintu Xabi Alonso yashoboye kuba nashikiriza ati mwese muri bamwe uzocerwa mu myimenyerezo amenye ko ikibanza cyo gukina kizoba gisa naho gitakaye ariko kandi uretse yuko nibibazo mu Rwanda Real Madrid urimo uretse yuko n'urugendo Real Madrid urimo kugira ngo bamenye ati aba bakinyi nkenegwa cyane mu mugwi abandi si nkenegwa bakwiye kuba nk'abasubiriza abandi bakwiye kuba nk'abakinyi nyene novuga batangura mu kibuga 11 de départ w'umugwa Real Madrid itegeza kuba ihari izwi naco gere cyo kubapimira cyo kubamenyereza Rodrigo Goes turamuze muri Real Madrid yatanze vyiza cyane ariko kandi hirya ejo haheze ntibyaba ibyaro vyiwe ntivyabaye vyiza ariko ni nako kajyo keza ariko kumuraba teske amazi gihe ari mu myimenyerezo yo kugaruka mu bihe vyiwe amazi gihe kasa mu Real Madrid ko mu icizere kuko aranifuza kuhaguma aranifuza kugwanira ikibanza kandi aranifuza gufasha mu Real Madrid ni nakajyo keza ariko kumva yuko no muhumanya imbere ya Osasuna hama nkakinisha kundi ruhande nimero 9 Gonzalo Garcia ku ruhande nkashira Vinicius Junior uvuga ngo mbapura mwicaritse mbapenda mwicaritse bibisigwa ko ataza gukina ariko mu bakinyi nimwe botangura ntabwo ndiko ndasoma urukino Gonzalo Garcia na Vinicius Junior uwo Gonzalo Garcia nyene ndiko ndavuga nzanye niwe Gonzalo Garcia yatumye Real Madrid nshika muri demi finale muri na Paris Saint-Germain ariko urumva uwo Gonzalo Garcia wa Mondial de Club yabaye Merbite wa Mondial de Club abifashijwemwo na Donziza cyane bari kumwe na Vinicius Junior uno musi karakaje keza ariko kuraba ati Gonzalo Garcia eske ibintu yakoze muri Mondial de Club ni chance yamuguyeko ni tombora yamuguyeko canke nibwo bushobozi bwiwasanzwe nafise kumuzana ku rukino rwa mbere rwo kurondera amanota 3 muri La Liga n'urukino ruri serious rero birasaba beko ndamugarukana mu minota 45 nimba ari wa mukinya afise bwa bushobozi bwiwe nyene bumurimwo atari bya bindi byo gutomboza ndaza kuba ndiko ndabibona imbere ya Osasuna biza gutuma rero wa Gonzalo Garcia
mu minota 60 canke 70 ya mbere ivyo aza kunyereka ndaza kuzana Kylian Mbappé roti mbone rero ubushobozi nimba ndiko ndahura na Atletico birasaba ko nzokoresha duo canke ndiko ndahura n'umugukana kabisa ko nzokoresha duo ega ushaka gusanga duo ya Vinicius Junior na Kylian Mbappé roti ifise ivyo yogufasha imbere ya Atletico Madrid aketo bigufasha imbere ya FC Barcelona Uvuga ngo gupima bakino munsi ni gupima no kuvuga ngo Kylian Mbappé amwicarira ku rukino rw'iyo rwabe mu gihe nabona nyote nivyo bitsinda arabinyotewe ariko nivyo ariko natwe tunyotewe ibikombe mu Real de Madrid Real de Madrid ntitunyotewe ibitsindo vya Kylian Mbappé roti Kylian Mbappé amaze kutweka ko ari wa mukinyi ashobora gutahuka ashobora kuba mwiza muri sezo yose mu gihe muguru utabaye mwiza ariko hari undi mukinyi iyo abaye mwiza n'umuguru utegerezwa kuba mwiza ivyo twamaze kubibona ku bakinyi batandukanye nivyo twabonye no kuri Kylian Mbappé roti Kylian Mbappé roti nivyo afite ubwo bushobozi bwo gutsinda ibitsindo 40 muri sezo ariko umuguka aba mubi utakanye n'igikombe na kimwe ariko Vini afite ubwo bushobozi bwo gukubera mwiza n'umuguka aba mwiza ivyo rero niyo tandukaniro twabonye hari urukino rero bigusaba rero ati ndagomba ibitsindo gusumba uko nipfuza uri kurumva gusumba uko nipfuza possession nuko kabisa bimeze muri equipe yitwa Real de Madrid bakiyoza ko batangura mu bifite ku mpande zose kwari zibiri yaba kuri Houston yaba kuri Patrick nawe kuri dukurikirana ushaka kuba wandika abakino uvuga ngo ubona ko bakwiye kuba banatangura tuza ko dusoma ubutumwa bwabo ariko imbere ko tuva ku rukino tugiye tubabwiye amwe mu majambo uvuga witwa Xabi Alonso yavuze imbere ku rukino uvuga muri conference de presse yakaratanga yavuze ngo bamubaza ku kibazo cy'abarubitre hano uvuga ngo witwa Kawe Ancelotti kari dogera mu mwaka uheze aravuga ati tugiye kuba tunabiraba ati mwino sezo kuko wanashaka ino sezo giye kwinatangura baramubwira ati ntacho acavuga ati je nta kintu kimwe no shaka ko ndabivuga kugeza muri kano kanya ati mugabo aracari kare ati reka turindire turabe Patrick amajambo yavuze hari kintu weshaka kuyavuga ko ntacho nabivuga ko nyene ntacho renza ko nga kuyandi majambo no vuga ngo Xabi Alonso no vuga yagikwe karavuga ku mugoroba w'ejo yavuze kwitwa Rodrigo aravuga ko ari umukino uvuga ngo atiza kuba azokonta kuko ntiyamuvuze mu izina ariko yavuze yuko ataza kuzokonta ku bakintu uvuga ngo batandukanye arongera aravuga ikibazo navuga ngo c'urugero kwitwa Xabi nako c'uwitwa ndavuga ngo Masetu kuba amajikaza ati kuri Lamine Yamal hamwe n'utwa Masetu tuno kuno munsi aravuga ati uno mwana yitwa ndavuga Mastatatuono ati ugeza muri kano kanya ati twaravuganye imbere ko nashaka kuza muri equipe yitwa Real de Madrid ati yarantangaje uravye personality yiwe kugeza muri kano kanya ati ku myaka yiwe 17 ati numwana ati je ndamufata nk'umuntu w'umugabo ati ifite n'icyiza afise icyizere gikomeye cyane kimuriwe urumva ati ngiye kugerageza nzomuhe iminota quelques minutes urumva yavuze ati il pourra avoir 2 minutes de dome no kuvuga ngo azogerageza kugira iki kumuha iminota ntiyavuze iminota zako karamuha ntabwo ko azomutanguza ntiyavuze ko azomukinisha mu gice cya kabiri akavuga ati azogerageza kugira iki ashobora kuba azomuha akanya uzokinejo nako kuno munsi aravuga ati numwana uvuga adasanzwe uravye ukuguru kwiwe ati un pied gauche spectaculaire arumva kuguru kwiwe kabisa kumva ko kubafu kwa gutanga ibintu bidasanzwe aravuga ko ati Lamine Yamal kuno munsi ati numwana uvuga ngo adasanzwe ati equipe FC Barcelona ifise kugeza muri kano kanya ati kandi ni na equipe Espanyol canke equipe nationale ifise ati niko kajyo ko guhura nawe kugeza muri kano kanya muri equipe yitwa nde Ego Real de Madrid na equipe FC Barcelona kabara amajano vuga yavuzwe n'uwitwa Xabi Alonso kugeza muri kano kanya amakuru vuga karavugwa muri kano kanya ariko tuva muri ivyo ariko twigenda tavuze ino nkuru kabisa y'uwitwa Vinicius Junior Vinicius Junior kugeza muri kano kanya ngo buri yari karasaba imiliyoni shaka 200 azohembwa muri equipe yitwa Real de Madrid akongera kandi bakamushira ko na bonus ya kuri cyo uvuga ngo witwa Vinicius Junior kugeza muri kano kanya arifuza yuko byose ubiteranije azoronka imiliyoni 30 z'amafaranga y'amayero azarahembwa buri mwaka Vinicius Junior zitanguye mugabo ngo abamwegereye babivuze abamwegereye bavuze yuko ategeza kuba
yifuza kuronka kuri ntushya kuri bino bintu Vinicius Junior miliyoni 20 gushika ko 10 miliyoni 30. Yego. Niyo mafaranga yipfuza ni ibintu twagarutse ko kenshi gagiye bitandukanye aravuga ngo kongereza amasezerano y'imyaka 3 ntabwo amafaranga agera ku miliyoni 20 amafaranga make cyane gose. Ati rero turifuza ko mu 2 miliyoni zigera kuri 20 nka salaire fixe cyangwa umushahara novuga ngo utagize ikindi kirarengwa kwa nyuma muhave mu nyongereza amabonisi bamaze gushaka amabonisi yoshika ku miliyoni zigera kuri 30. Rero novuga ngo kuri Vinije ku ruhande rwanje ndamutahura vyashaka gushika ku mugabo ivyo ariko aratanga muri Club ya Madrid novuga ngo ugeza kano kanya ntibimwemerera guhabwa aya mafaranga yose kubera ko namwe mafaranga ahabwa umwe mu bakinyi ba mbere beza muri club. Rero nivyo kwa Vini namanza kiri ivyo atanze kugira ngo yerekane nimba merita bino bintu. Ayo manera Madrid niyabona nayo Vini merita guhabwa n'amafaranga yamuwe. Ko amafaranga barayafise nimba barayaha Mbappe nimba bafise David Alaba bahemba amafaranga menshi kuruta Vini nimba bafise amafaranga bahemba ngo witwa Jude Bellingham menshi kuruta Vinicius Junior niba babona vy'ukuri bamukeneye bayamongera amafaranga ariko kubiriko biravuga kano kanya nivyo nyene kandi baze yuko ni ibintu bisa n'ibigomba kumvikana kongereza amasezerano uri Vinicius Junior imyaka 3 kugeza muri 2023 hanyuma kuzirinda ugera 2023 dahembwa amafaranga agera ku miliyoni 20 muri Club nka Madrid banavumenga haba harimo akantu mu gihe ubutanga vyabe yari utukuzi ko bimeze neza cyane gose mugabo agitanga ibaro bimeze nk'ivyo ariko aratanga muri kino gihe harimo ikibazo gikomeye ati hari ikibazo novuga gikomeye cyane aho niko bibona bwana Houston miliyoni 20 hamwe gushango na prime akaza kuhembwa miliyoni 30 z'amayero Vinicius Junior ko bahageze canke ariko arihuta novuga ati Vinicius Junior amafaranga ugejeje kuyaraba agomba miliyoni 30 ku miliyoni 20 umugwi wa Real Madrid wifuza kuba banamuha kuvyo atanga Vinicius Junior mu kibuga amafaranga aramukwiriye ariko kandi Vinicius Junior turamuzi nka Vinicius Junior n'umukinyi mwiza ashobora gutanga gusumba ivyo yatanze muri seziheze ntiyamubere nziza ariyo nayo ngira novuga umugwi wa Real Madrid wisunga kuba wumva ko atabushobozi bumva ko mu miliyoni zigera kuri 30 ariko kandi Vinicius Junior nizera yuko hamwe yogerageza kugaruka mu bihe vyiwe yogerageza gutanga performance nziza nkuko dusanzwe tumuzi agatanga ivyo tumwiteze ko aya mafaranga Vinicius Junior aranakwiye miliyoni 30 kugeza muri kano kanya ati amafaranga arayakwiriye kugeza muri kano kanya yega Real Madrid afite amafaranga arahari mu mugwa Real Madrid Vinicius Junior miliyoni 30 niyaba ariko para kuzimu hubu niyaba wa Vinicius Junior dusanzwe tumenyereye twari tuzi uri kurumva agatanga bwa bushobozi bwiwe bumurimwo ega nta bushobozi bwiwe yigize atanga muri seziheze ntabwo yigize atanga Vinicius Junior twari tuzi twabonye muri 2024 2023 cyo twabonye muri 2025 rero birasaba ko Vinicius Junior rero kugira ashobora kumva yuko ari wa mukinyi n'umugwa Real Madrid yumve ko ari wa mukinyi akwiriye amafaranga yake arasaba birasaba ko garukana rero wa Vinicius Junior twari tuzi muri 2023 2024 nuko kabisa bimeze kwitwa Vinicius Junior uvuga ngo amakuru karamuvuga kugeza muri kano kanya